Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Ibintu mwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu bisata vyinshi, harimwo nk'igisata ca politike, akataya kazina mu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye cyane cyane kwa biriko biravugwa ngaha mu gihugu. Na makuru tuzagaruka cyane kuba vyanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi, ivyatangajwe n'abamenyesha makuru batandukanye ndetse n'ivyo tuba twayagiwe n'abanywanyi bacu bari mu mihingo itandukanye igize igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe benshi bagenda bararaba ingingo zifatwa n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu, benshi bakavuga ko izo ngingo hari zifatwa n'ubundi ziba zitemeranyijwe ko n'abategetsi batandukanye, ariko kubera umuntu umwe gusa iyo zo ngingo zigaca zija mu ngiro. N'umuntu afise ububasha canke se ubushobozi bwo kwirukana uwashatse wese mu mabanga, kandi none akazeza uwashatse mu mabanga. Uburorero ni bamwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu, abo arabirukanisha bakagenda urukomba amazi. Ni mu gihe kandi abaserukira ibihugu vyabo hanze murantunge abaserukira igihugu cy'u Burundi hanze mu bihugu vyo makungu nabo benshi bagiye barabura amabanga yabo kubera uwo muntu umwe. Wo nawundi rero bamwe ngo baramwita Marshal President. Ngo nta wundi numwe afise ubushobozi nk'ubwanjire Ndayishimiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ni ibintu vyamye bivugwa kenshi kuva mu mwaka w'2021 ubwo yaratanguye kutumvikana gukomeye hagati y'umukuru w'igihugu n'uwari umushikiranganje wa mbere w'ico gihe ariwe Alain Guillaume Bunyoni. Ico gihe Bunyoni mu vyo yidoga ko mudodobereza mu mabanga harimo umutambukanyi mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Sivyo gusa kuko no kuri manda ya Gervais Ndirakobuca vyagaragaye ko Angelina Ndayishimiye ngafise ubushobozi budasanzwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko ngo abenshi mu bashikiranganje barayaga n'umukuru barayaga mu nama gusa ingingo bafashe ejo mu gatondo bakazumva zahindutse. Uyu kandi we wenyene afise ubushobozi bwo kwimura kimwe mu bisata bikome mu bushikiranganje akagishira mu bundi bushikiranganje kuko ariho vyo abona vyo mworohera gukuramwo amafaranga. Benshi bati rero yaba umukuru w'igihugu, yaba umukuru w'igisirikare, yaba umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, yaba umukuru w'ibanki y'igihugu, yaba umukuru wa OBR, yaba umukuru w'iperereza, nta numwanganye ubushobozi n'uyu mukenyezi mu gihugu hose. Benshi barabivuga bagendeye ku burorero ndetse n'ivyagiye biratangazwa n'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse n'ivy'umutambukanyi w'igihugu. Igisata cyose ashatse aragitegeka bigakunda. Uwashatse baramuha akazi canke bakamukura. Ategetse uko amafaranga akoreshwa nta uharira. Afise ububasha bwo guhindura inzego zimwe uko zigunganije. Bikaba akarorero ni vyashikiye igisata cyo gufatana mu nda. Abashikiranganje adashaka barabogozwa mu mabanga, aratanga amategeko ku nzego z'iperereza, wadashaka bakamukorerako. Ubwo perezida yanse guha umubonano mu biro, umugore amutuma ko muhira, perezida agataha musangaho, maze ivyo mu biro bigahinduka ivyo muhira. Ni banki nkuru y'igihugu BRB arategeka bikaba, muri OBR akora ivyo ashatse. Amasoko ya leta yose ngo yihaye ashatse, no mu gihe umukuru w'igihugu abatavyemeye. Ababizi ni muri seni. Ubi bisata vyawo ni vyiga kumushimisha kugira ngo ababitwara babe baramaze kabiri. Abaserukira Burundi mu makungu bose bategekwa kurondera inzego zishobora kumuha agashimwe, utamushimishije akuga ubutarariye. Abana biwe ni bategeka ibisata bibakoresha canke bibaha amafaranga mu gihugu. Nkuko benshi bama babivuga rero ngo abaserukira Burundi bajejwe kumuronderera ubushimwe. Muri ntwarante huyu mwaka w'2026 yahawe agashimwe k'umukenyezi w'akarorero mu Burundi. Muri Rusama uyu mwaka w'2026 yahawe agashimwe k'umukenyezi w'akarorero. Muri Mukakaro uyu mwaka yahawe agashimwe ka Union Africaine, no kuvuga ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika bw'akarorero mu kwigisha bigeme. Muri Mukakaro uyu mwaka kandi yahawe agashimwe ka FANUAP i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuserukira Burundi muri ONU asabwa buri mwaka gutanga izina rya Angelina Ndayishimiye mu bashobora kuronka ubushimwe. Mukakaro uyu mwaka kandi yahawe agashimwe ka Global Health Award. Umukuru w'igihugu ngasigariwe muvugizi mukuru wa Angelina Ndayishimiye. Ubu nta jambo akivuga imbere y'akoraniye abarundi benshi, ntaga natavuze ibitangaza vy'umukenyezi wiwe.
Kuva Angelina Ndayishimiye aronse ubushimwe aherutse gutahana, inzego nyinshi z'igihugu zahawe itegeko gusohora amatangazo yo kumukeza. Kuri televiziyo y'igihugu abategetsi barakuranwa gusoma amatangazo avuga ingene uyu mukenyezi ari igitangaza c'imboneka rimwe mu Burundi. Ni mu gihe benshi baravye ingendo uyu mukenyezi akora aja mu bihugu vyo hanze gutora ubu bushimwe, benshi bavuga ko buno bushimwe bubiri ahejeje kuronka rwasavye gukota indege yo muri Turukiya ku mafaranga agera ku madolari 500,000, ni ukuvuga umuriyaridi 2.2 z'amarundi. Ni nako kandi amakuru avuga ko igihe atavuye kwakira ubushimwe yakiriwe na baburamatari bose bo Burundi, abategetsi bo hejuru bose b'abakenyezi be n'abatambukanye b'abategetsi bo hejuru. Hanyuma akwira igisagara ca Bujumbura ahimbazwa mu modoka iciye hafi umuriyaridi 2 z'amarundi. Ubushimwe bw'uyu mukenyezi ngo bushobora kuba butwaye igihugu amafaranga atari munsi y'imiliyaridi 5. Aho kandi harimwo kizimyamwoto nka 10 zokingira amasoko makuru y'igihugu. Twabutse ko kandi agashimwe ko mu Bwongereza katatanzwe n'inama nshingamateka y'Ubwongereza nk'uko vyabwiwe abarundi, ahubwo katanzwe n'ishiramwe ry'abadandaza ryitwa Weberi Corp UK Limited, katangiwe mu ngoro inama nshingamateka ikorera mu kubera haba hari umushingamateka yemeye kwitwa pare w'ivyo birori ngo ni kibanza gikotwa, ntabwo ari inama nshingamateka yaje kukamuha nk'uko vyagiye biratangazwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ati ubushimwe bubiri mpuzamakungu mu masaha 48 hagati yo gushimirwa ibikorwa vy'ubugiraneza no kunegurwa ku bijanye n'agateka kazina muntu. Mu kiringo c'amasaha 48 gusa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye yararonkejwe ubushimwe bubiri mpuzamakungu kubera uruhara rwiwe mu mibano no ku magara y'abantu. Yabanje guhabwa agashimwe i New York ku rwego rwa ONU, hanyuma aronga kandi Londres mu Bwongereza. Ivyo vyatumye ibikorwa biciye muri Fondation Bonne Action Mugiraneza birushiriza kumenyekana ku rwego mpuzamakungu. Ariko ubwo bushimwe buje mu gihe Burundi buguma bunegurwa ku bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu. Kugenekerezo y'umunani mu Kakaro uyu mwaka i New York, ONU yaraye Angelina Ndayishimiye agashimwe ka ONU ku bijanye n'abanyagihugu, United Nations Population Award uyu mwaka w'2026 mu mugwi mu gushima ibikorwa vyakozwe na Fondation Bonne Action Mugiraneza yatangujwe mu mwaka w'2019. Nubwo kabiri aronse iryo shimwe mu mwaka w'2023 yari yararonsa ku gashimwe nyene, ariko mu mugwi w'abantu ku giti cabo mu gushima kwitanga kwe kuneza n'amagara y'abanyagihugu. Biciye muri Fondation Bonne Action Mugiraneza rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akorera mu bisata bitandukanye cyane ivy'amagara y'abantu, harimo imigambi yo kurwanya kanseri, kuvura abafise ingorane z'amaso hamwe no gufasha abubatsi ingo bafise ikibazo cyo kuvyara. Iyo fondation irakorera kandi mu bisata vy'indero, iterambere hamwe no gufasha abantu bakeneye imfashanyo. Mu kwakira ako gashimwe, Angelina Ndayishimiye yarashimiye abagateguye maze akagenera abakenyezi n'abagabo bitanga mu bikorwa vy'ubugiraneza. Mu majambo yiwe yagize ati: aka gashimwe ni iteka rikomeye kuri Bonne Action Mugiraneza, ku Burundi no ku bakenyezi n'abagabo bose bitanga mu gukorera abafise intege nke kurusha abandi. Mu majambo yiwe yarashimikiye kandi ko ataterambere rirama rishoboka hatabayo gushira uburyo bukwiye mu guteza imbere ubushobozi bw'abantu. Akandi gashimwe yaronkeye i Londres mu Bwongereza nako reka tukagaruke ko haciye amasaha atarenga 24 aronkeye ku gashimwe New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Angelina Ndayishimiye yasubiriye guhabwa kandi gashimwe mpuzamakungu kugenekerezo y'icenda mu Kakaro umwaka w'2026 i Londres mu Bwongereza. Yararonse Global Health Award y'uyu mwaka mu gushima uruhara rwe mu guteza imbere amagara y'abantu. Mu migambi ikunda kuvugwa cyane harimwo gufasha abubatsi ingo bafise ikibazo cyo kutavyara. Ibi bikorwa ku bitaro vyo mu Kibimba biri mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi, hafi yaho umugabo wiwe avuka. Ivyo bitaro ubu bifatwa nk'ivy'akarorero mu rwego rw'u Burundi. Nk'uko abashinze uwo mugambi babivuga, ingo zigera kuri 20 zimaze kuronka abana biciye mu bikorwa bitangirwa aho nyene. Ico gikorwa kirashimwa nabo cafashije hamwe n'abandi barundi babikurikiranira hafi, bavuga ko catanze inyishu ku kibazo cari kimaze igihe kititabwaho uko bikwiye mu gihugu.
ubwo bushimwe bubiri rero yaronse bukurikirana bwatumye ibikorwa vy'imibano n'amagara bikorwa na Fondation Bonne Action Mugiraneza birushiriza kumenyekana ku rwego mpuzamakungu. Abashigikiye iyo migambi bavuga ko ifasha abantu benshi kuronka ibikorwa vyankenerwa na cane cane abafise mikoro make hamwe n'ingo zifise ibibazo bidasanzwe. Barashimika kandi ku kamaro k'ibikorwa vyunganira leta bikorwa n'amashirahamwe y'imibano nayo gufasha mu guteza imbere imibereho myiza y'abene igihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Sivyo gusa kandi nubwo ashimirwa hariho ukunegurwa ku bijanye n'agateka kazina muntu. Ngariko rero ubwo bushimwe butanzwe mu gihe Burundi buguma bunegurwa ku bijanye no kubariza agateka kazina muntu. Amashirahamwe aranira agateka kazina muntu hamwe n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu bamaze igihe bagaragaza amakenga ajanye n'uburenganzira bw'abanyagihugu. Ikibanza gihabwa amashirahamwe yigenga uko abaranira agateka kazina muntu babayeho hamwe n'ivyagirizwa birimwo gupfunga abantu bidaciye mu mategeko, kunyuruza abantu n'ibindi vyaha bivugwa ko bikorwa. Nimwe idasanzwe ya ONU ijejwe gukurikirana ivy'agateka kazina muntu mu Burundi, Fortune Gahitazongo, nawe nyene yaragaragaje muri raporo z'amakenga ajanye no kubariza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Burundi. Muri izo raporo arasaba gushimangira kubariza agateka ka muntu kuri bose, kugwanya ukudana no gutuma amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki hamwe n'abaranira agateka kazina muntu bakora bisanzuye. Bamwe mu bakurikirana ibibera mu Burundi bakavuga ko ayo mashimwe yerekana akamaro k'imigambi ikorwa mu bisata vy'imibano n'amagara y'abantu, ariko bakavuga ko ayo mashimwe adakwiye gutuma hibagirwa ibibazo bigihari bijanye n'intwari ibereye, kubariza agateka kazina muntu hamwe n'uburenganzira bw'abanyagihugu. Gutyo rero hagati yo gushimirwa ibikorwa vy'ubugiraneza no gukomeza impaka ku bijanye n'ivy'intwaro n'imibano, Burundi buguma bugaragara ku rwego mpuzamakungu mu buryo bubiri butandukanye nk'uko amakuru adushikira abivuga, cane cane n'ubundi ava muri ibi biba biriko biravugwa. Ni mu gihe haravugwa andi makuru atandukanye, aho ibuhumuza ihadabu iterabwoba ryo gupfungwa n'itegeko ryo kubaka ingingo nshasha ziteye ubwoba. Mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu naho haravugwa vyinshi bitandukanye. Reka tubigarukeko. Itegeko rishasha ritegeka gusasa amabuye canke amabeto pavage ku bibanza vy'abantu bikora ku mabarabara makuru y'igihugu, ngo umugambi wo gukura amazi asakaje ivyatsi hamwe n'ibisabwa bishasha kubipfuza kubakana vyatumye abimari no kwiyamiriza muri bamwe mu banyagihugu. Naho abategetsi bavuga ko izo ngingo zigamije kwihutisha iterambere ry'intara hakurikijwe imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Harabavuga ko zije mu gihe imiryango myinshi yugarijwe n'ubukene n'ibibazo vy'ubutunzi. Imbona kazoza y'umwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 ni umugambi w'igihe kirekire wa leta y'u Burundi ugamije gushikana igihugu ku rwego rw'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere mu mwaka wa 2040 hanyuma kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Uwo mugambi ushimikira ku guteza imbere inyubako mu kubaka amazu agezweho, guteza imbere ibisagara, guhindura uburimyi, guteza imbere amahinguriro, gushira imbere iterambere ry'abanyagihugu, intwari ibereye no gukwega abanyamitahe. Muri izo ntumbero rero indongo zivuga ko ingingo zifatiye ku mibereho n'itunganywa ry'ibisagara zifasha gushika kuri izo ntumbero. Mu makomine atandukanye agize intara ya Buhumuza, ubutegetsi buriko burashira mu ngiro itegeko ryo gusasa amabuye canke amabeto ku bibanza vy'abantu biraba ku mabarabara makuru. Abategetsi bakavuga ko ivyo bizotuma ibisagara birushiriza gusa neza, bigabanya umukungugu, bigwanya isuri kandi biteza imbere isuku kandi bikwege abanyamitahe. Muri ico gihe nyene umugambi wo gukuraho amazu asakaje ivyatsi urabandanya. Abategetsi bakavuga ko ayo mazu atajanye n'intumbero zo guteza imbere igihugu. Mu nama yabaye kuwa mbere igenekerezo rya 30 ruheshi yahuje abafatanyabikorwa mu vy'iterambere, abatanga imfashanyo hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu akorera muri iyo ntara. Buramatari wa Buhumuza Denise Ndaruhekere yavuze ko muri iyo ntara hakiri amazu arenga 52,000 asakaje ivyatsi. Yasavye abafatanyabikorwa gushiraho ibikorwa vyo guteza imbere uburaro mu migambi yabo kugira ngo bihutishe gusubiriza ibisenge vy'ivyatsi n'ibisakazo biramba. Muri iyo nama nyene Buramatari yatangaje ko mu bihe biri imbere abifuza kubakana bazosabwa kuba bamaze kubaka inzu y'amatafari ahiye isakaje amabati imbere yo kwemererwa gutangura kubaka. Yavuze ko abazoba batarashitsa ico gisabo bazobanza kurindira.
hakaba kandi ari ibihano bitera amakenga abanyagihugu. Kubijanye no gusasa amabuye ku bibanza biraba amabarabara makuru, ubutegetsi bw'intara bwaratanguye gufatira ibihano abatubahirije iryo tegeko. Abanyagihugu batandukanye mu makomine ya Buhumuza bavuga ko hari abamaze gucibwa ihadabu riri hagati y'amafaranga 100 n'amajana 5 vy'amarundi. Hanavuga ko babwiye ko uwuzokwanga kubahiriza iryo tegeko ashobora no guhanishwa ugupfungwa. Ivyo rero vyatumye urwaruka, abavyeyi n'abandi banyagihugu bashikiriza ivyiyumviro bitandukanye. Harabemera ko izo ngingo zoshobora gutuma Buhumuza isa neza kurushiriza, zigakingira amazu kandi zigafasha mu iterambere ry'intara. Ariko abandi bakavuga ko ibisabwa birenze ubushobozi bw'ingo nyinshi kubera ibiciro vy'ibikoresho vy'ubwubatsi vyaduze cyane, ubukene buri mu miryango myinshi hamwe n'ingaruka ibihano bishobora kugira ku batishoboye. Abenshi mu banyagihugu bakavuga ko iterabwoba ryo gupfungwa ryatumye ubwoba burushiriza kwiyongera. Buramatara agasigura ko ingingo zizoguma zubahirizwa. Mu kwishura abanegura izo ngingo, Denise Ndaruhekere yavuze ko ari amategeko ya leta adakwiye guhakanwa. Yashizweho kandi mu ntumbero yo gushitsa umugambi w'akazoza w'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 gitembere mu mwaka wa 2060. Ku bwiwe abanegura izo ngingo nabo yisabahakanye, akavuga ko bama bagwanya imigambi ya leta igamije guteza imbere Burundi. Yagabishije ko uzogwanya izo ngingo atazokumvigwa kandi ahamagarira abanyagihugu gukurikiza ingingo zifatwa n'indongozi. Iduga ry'ibiciro rero rituma kubaka birushiriza kugora nk'uko abenegihugu ubwabo batabaza babivuga. Izo ngingo zije mu gihe ibiciro vy'ibikoresho vy'ubwubatsi n'abakozi bibandanya kuduga. Ubu umufuko umwe w'isima ugugwa hagati y'amafaranga 55 y'amarundi ku isima ikorerwa mu gihugu ya Buseko hamwe n'amafaranga 75 ku isima iva muri Zambia, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo canke Tanzania. Ibati ryo mu bwoko bwa BG32 risanzwe risakaza amazu menshi yavuye ku mafaranga 33 rigera ku mafaranga 55 y'amarundi, no kuvuga riduga ku bice bingana na 66%. N'ibikoresho kandi byo kurangiza inzu vyaraduze cyane. Indobo y'irangi ry'amazi y'amaritiro 200 isigaye igurwa amafaranga 135 mu gihe akadobo k'irangi rikomeye karitiro 4 kagurwa amafaranga 45. N'abakozi bo kubaka barazimvye. Makomine namwe umufunda ari hagati y'amafaranga 25 na 30 ku munsi, mu gihe umufashe waronka hagati y'15 na 20 ku munsi. Amatohoza yakozwe ku masoko yerekana kandi ko ibindi bikoresho vyinjizwa mu gihugu vyaduze. Icuma cyo mu bwoko bwa tube metallique ciyongeyeho hafi 20%. Icuma cyo kubaka 8mm ciyongereyeko ibice 13%, imisumari y'imbaho ibice 12%, amakarato y'amakaro ibice 8% na triplex nazo ibice 6%. Iryo duga ry'ibiciro rituma ingo zifise amikoro make zirushiriza kugira ingorane zo kubaka cane canke gusanura amazu. Hagati y'intumbero y'iterambere n'ukuri k'ubuzima bwa misi yose, ku ruhande rw'abategetsi izi ngingo ni intambwe ikenewe kugira Burundi burushirize kuba igihugu giteye imbere kandi gitunganijwe neza. Ariko ku banyagihugu benshi icihutirwa ni ukubanza kuronka ico bapfungura, kuvugwa no kurihira abana amashure. Bamwe bakurikirana ivy'iterambere bakavuga ko insinzi y'uyu mugambi aho izova atari gusa gushira mu ngirizo ngingo, ariko kandi no ku bushobozi bwa leta n'abafatanya bikorwa bayo bwo gufasha ingo zikenye. Mu miryango ikiba mu mazu kandi asakaje ivyatsi, ikibazo c'ugwitemo hagati y'ivyatsi n'amabati gusa, ico bakeneye imbere ya vyose ni uburyo bwo gutuma ubuzima bwabo burushiriza kuba bwiza. Muri iyo ntumbero y'ubutunzi n'imibano hazogaragara nimba umugambi wo gusanura uburaro muri Buhumuza uzoshika ku nsinzi canke utazoshika. Gaburira amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyondako kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza. Usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba muri politike agati akazi na muntu imigenderane nani makongoretse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu. N'umuza TV rero Imana ibayizegeye mu bikorwa byanyu bya misi yose muri ko murakora. Amakuru yacu yo arabandanya.